Bite muraho muri amahoro mumeze neza ndabaramukije abantu mwese dusangiye urugamba rwo gukora akazi mu bihugu by'Abarabu. Hama jewe nagomba ndabashikirize audio kuri izi impfu z'abakozi ziriko ziraba muri ibi bihugu by'Abarabu twaje kurondera ubuzima. Zawumva ngo nakarafuye muri no misi hafuye abakozi batari bake hafi 4-5 bafuye. Rero nkuko Daniel Mugisha bivuga ati tugira ikintu tuvuze, jewe ngomba ngira ikintu mvuze vraiment. Ngomba ngira ikintu mvuze kuri aba bakozi bariko barafuku. Twebwe turafise iyo tuva mu gihugu c'u Burundi. Turafise na se barundi president turongoye mu gihugu c'u Burundi. Turafise n'abandi bantu bose bajejwe kurungika abantu hino, ama office ajejwe kurungika abantu. Bantu b'Imana je ngoma ndabasabe urungitse umuntu mukwirikirane, twe turabantu apana guca amafaranga gusa mugashira ku mufuko, ntukwirikirane umuntu yaje gukora. Kuko umuntu yataye umuryango agatabana akaja kure aha umuntu aba yarenze ibihugu vyinshi kugira shike no Saudiya canke kugira shike Oman canke kugira shike Qatar. Aba yarenze ibihugu vyinshi, aba yisinye gusiga umuryango akaza kuronderera umuryango. Rero ageze ku kazi akagira ikibazo cyo kugwara. Bantu b'Imana ngoma ndababwire aba yazanywe no kurondera amahera. Nta muntu yoyanka gukora akazi agwaye, amahera nta muntu atayakunda. Mugabo umuntu agwaye abagwaye, umuntu amaze gutabaza no kwa Daniel Mugisha tindagwaye, uwo muntu abagwaye. Ariko tubwizanije ukuri ino twaje kurondera ubuzima. Uvuze ntindagwaye iki kintu kirahari. Tubwizanye ukuri n'abandi bakozi bose bumviye audio yanje. Abugwaye ntumukopera ucuba umwansi. Umukozi rero iyo yabivuze ati ndagwaye, urumva umukozi yavuze ati ndagwaye akabona bo abatuye ko ntibamwitayeho, akagera no gutabaza kwa Daniel Mugisha, we wamurungitse bamaso uwo muntu mwumvirize, kuko amahera nawe ntaba yanse kuyaca. Abaca baje ko rero bagakubitwa ngo nibakore bagwaye. Bantu b'Imana jewe ngoma ndababwire, ndiko ndabwira barungika abantu, nongera mbwira n'abantu barongoye igihugu c'u Burundi, umukozi nimba baba bamurungitse abazwi na leta y'igihugu na leta ya Saudiya, uwo muntu abazwi. Nta muntu atagwara urashoboye kuva mu gihugu c'u Burundi ukomeye ushitse n'ukagwara. Ivyo tuvyemeranye birahari. Mukurikirane rero abakozi, mukurikirane abakozi. Umukozi agize ikibazo mumukurikirane, kuko twe twaremwe n'Imana kandi turabantu. Mukurikirana abakozi bareke gupfa nabi, urumva? Mukurikirana umukozi umenye ati riyema neza uragwaye. Hama mwe mwarungitse umuntu muvugane n'umuntu boss wiwe, mumubwira twara umukozi kwa muganga riyema amupimishe, kuko abagwaye nta muntu avuga kagwaye atagwaye. Umuntu avuze ndagwaye abagwaye ntaba yansa amahera, kandi nawe usanzwe uzi kutakoze utohembwa. Mu gihe ubugwaye nibakuvuze hama wongera usubire ku kazi. Mugabo guca bafata umuntu bakamukubita. Uyu mwene data wo mugweza Arine yafuye, twese twababaye. Bagiye kuba mukubita ngo nakora gwaye. Akora gwaye gute? Wowe ugwaye wokora? Ugwaye ntushobora gukora. Rero mukurikirana abakozi tugwaye, mukurikirane, kuko abantu nabo ugwaye ntimupatana ucuba umwansi. Ivyo turabizi ko bihari n'abandi bakozi bose murabizi. Rero jewe iyi audio ndagize ico shikirije, ndagize ico mvuze. Abarungika abantu mubakurikirane. Nase barundi audio mugeze ko agira akiwashizeko, kuko twe turabantu ntituremanywe ivyuma. Kugwara uragwara, urumva? Kandi bagutwaye kwa muganga ugakira, mugakora akazi wakize, urumva? Kandi n'ikindi kintu naco botubariza, hari gihe bagutwara kwa muganga waremvye, bigasaba ko imiti nayo umanza kuyifata, bakaguha n'umunsi wo kuruhuka. Ino nta kuruhuka. Nigonge niki ibi vyose mu bitubugire. Nigonge niki gute unaho ubugwayi uri kurafata imiti bagukoresha. Ibi vyose mu vyumvikane mu bivugane, umukozi agwaye muha imiti. Kandi n'akantu ko kutabagaburira abakozi benshi barakora bakabura ico kurya. Naka ntimukibagire. Umuntu agakora n'inzara, ugakora umunsi wose uri kurakora, ugasanga mwene data muyaze ati inzara. Kandi inge muri iki gihugu zirahari ziriho, mugabo akantu k'inzara nako nyene niko gatuma n'abakozi bagwara. Ibi vyose mubimenye, muvyumve. Bagaburira umukozi ajya hage hamakora akazi, urumva? Tugende ku kandi k'umushahara.
hariho umuntu wumva ngo nkoze amezi 6 ngo sindahembwa. Arahari Daniel Mugisha yaramutabarije amezi 6 ukwezi kumwe konyene ishuza tukiri mu marovendi konvye habura iminsi mike ishuza baguhe kuko nabo bakunda amahera. Jewe rero novuga byinshi byo mfise n'umuyoro mvuze ibinyene ngize ico shikirije ndavuze kucerekeye umushahara muvugira abantu kwezi guheze muvani ko guhembe. Nivyo sawa kuko tuba twaje kurondera amahera, tuba twasize imiryango ikeneye kurya, tuba twashize abana biga. Nibaguhembe vraiment. Jewe rero ndagize ico shikirije kubakora badahembwa, ndagize ico mvuze kubagwara ntibavuzwe, kubagakubitwa ngo bakore bagwaye. Vraiment ndagize ico mvuze, ibintu byose mvuze n'ukuri kurahari ngejejaho. Nimwakenera iyindi audio mfise byinshi byo kuvuga. Hama mugira amahoro n'umutekano. Majwi mwumvise na majwi ya mbere mu majwi menshi mugiye kumva y'abarundi kazi bari muri Saudi Arabia batabaza umukuru w'igihugu, batabaza leta yose, umushikiranganje bijejwe n'abandi bose bashobora kugira icyo bakoze kugira ngo abarundi kazi bari muri Saudi Arabia bagowe ari kivumvu batabagwe mutigute. Muri iyi minsi hamaze iminsi hagaragara impfu nyinshi ku barundi kazi bari muri Saudi Arabia. Ubu tuvugana kuri uyu munsi genekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025 mu ndwi imwe hapfuye abarundi kazi 3. Uwa mbere yapfuye yiyahurira muri ofisi kubera agatotezo yakorewe aho yarari abatraumatize aza kwiyahurira mu biro muri ofisi. Iyi nkuru nari bahaye urubuga nyene. Uwa kabiri yahawe uburozi, bivugwa ko yahawe uburozi n'amakuru atemezwa neza yoyo, mugabo yahawe uburozi nkuko ngo n'abaganga bavyemeje mu kwezi kwa kabiri. Uwa gatatu niba tumye nkora ikiganiro Aline yapfuye hirya y'ejo igenekerezo rya 6. Yaramaze iminsi atabaza atakwatagize avuga ko gwaye. Ibibabaje rero ni ivyo byatumye abarundi kazi bari muri Arabia baturungikira ivyumviro n'ibisabo bisabira leta y'u Burundi yabagiriye ubuntu ikabarungika guca amafaranga, inabwira amashirahamwe abarungika babakurikirane, nimba batabakurikiranye naho leta byibuze bashiraho ibihano canke ishira amategeko akingira abarundi kazi kuko bisa nko kubata, kuko iyo bagiye ntongera gukurikirana ibishikira abarundi kazi. Nta kindi gihugu na kimwe kirungika abantu muri Arabia abakozi bacyo bashikirwa n'ivyago bishikira abarundi kazi. Harafatwa ku nguvu, abanigwa, abahabwa ishano. Ubundi yaragwaye arapfa abuze ukuntu avuzwa. Kwanza navuze 3 mbogo muri iyi minsi burya hapfuye abantu 4 gusa 3 bo baragaragaye neza, hari gihe n'abandi bapfuye tutamenye. Nukuri birateye ubwoba. Hamwe boguma apfa ku umurindi abarundi bazohera, abarundi kazi niyo bariyo benshi bazohera. Reka rero bareke dukurikire ikiganiro cose n'ivyumviro byinshi by'abarundi kazi bitandukanye. Umwe arazaraheza ivyumviro vyiwe haza uwundi. Muradutunga mu bitahura uko babisohoye kuko nibari ku mutima. Gusa nafashe umwanya wo kuvyumviriza ntibatukanye, mugabo hariho abavugana agashavu. Ibi namwe muravyumva. Aline yaratabaje kuva kiri muri kontra yakora, arazanwa aho kuri ofisi nyuma yo gukubitirwa muri kontra. Kuri ofisi baramukubitanaho, bamuhatira gusubira ku kazi uwo munsi nyine tarakira, bongera baramukubita carapfa. Ico tutaramenya yishwe na hariya yahora akora bari bamusubije canke yishwe no ngaha kuri ofisi kuko yakubitiwe habiri. Ibi nibaza yuko abavyeyi biwe bazobibwirwa. Ico batazokubakwa kuvuga no ko yapfiriye kwa muganga, ko yapfiriye mwizi nzukari zibiri. Dukurikire icyumviro cy'umwanya wacu wa mbere. Ibi bintu birateye agahinda n'umubabaro, ibintu birababaje cyane
birababaje cane. Ntaho vyigeze biboneka ko umuntu agiye kurondera ubuzima amagara amukitse yiyumvire gusubira mu gihugu ciwiwe ngo vyanke. Baraciye umugani mu Kirundi ngo amagara aruta amajana. None mu vy'ukuri nimba ibintu biriko bigenda gutya, abantu bapfa ku musi, abantu bapfa ni benshi, ni benshi, ni benshi. Hari abapfira mu mazu y'aba bantu batazwi, bakahapfira ntibabimenye, kubera kwiyumvira ati n'ubundi nagera kuri iyo ofisi, n'ubundi nza gukubitwa, nza gupfa, reka nemere ngwe ngaha. Nk'akarorero, jewe narashonje ku buryo numva ko ngomba mpfe n'inzara. Muntu w'Imana atabaza kuri ofisi, umukoresha wanje ampa umwe muri akora muri ofisi turavugana, ahubwo niwe yabwiye umukoresha wanje ngo si ngombwa ngo ngonge ngo ntarakora akazi, ngo mbanze gukora akazi kose nkagaheza ngo hanyuma ngo nkajya mu nyuma, ngo naho nyene ngo bihari ngo nkajya, ngo bidahari ngo si ngombwa ngonge. Muntu w'Imana, ahubwo umukoresha wanje ico yakoze yabonye yuko bashigikiwe, ahubwo yafashe ukuntu gusumba kumwe yahora afata. None bantu b'Imana, nimba izo ofisi baraziduhaye kugira ngo zidufashe mu bibazo dufise, hari abafatwa ku nguvu n'ababosi, hari abakubitwa, hari abimwe imishahara, ariko abo bose nibagira ahantu na hamwe batura ibibazo bafise. Muri izo ofisi baduhaye bantu b'Imana, ariho twari tuzi ko tugiye kuronka ubufasha, ahubwo akaba tugiye guhohoshererwa. None aya mafaranga turiko turondera azotumarira iki? Aya mafaranga turiko turondera adusumbira imiryango, adusumbira abana twasize. Ntabwo twafata amafaranga ngo tuyanganishe n'ubuzima bwacu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi niwe yatanze itegeko ko tugomba kuza kurondera ubuzima, baradushigikira. N'ubu rero turamwambaje kugira ngo ahaguruke ibi bintu avyige, ibi bintu abivugeko, ibintu ntabirabirirari, babone ko ari ibintu bibabaje. Bafata ingingo babona ibereye, bahindura izo ofisi bazikureho, bashireho izindi ofisi zishobora kumviriza abarundi, zishobora kutwumviriza mu bibazo dufise, bashobora kubona ko turi abantu dufise agaciro natwe. Nimba tudafise agaciro muri bihugu vy'iwabo, natwe dufise agaciro mu bihugu vy'iwacu. Atari uko mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nafata ingingo avuga ati abantu banje mubarungike batahe, nimurungike abantu banje nimbasubize mu gihugu c'iwabo, kubera nta mafaranga tworonda asumba ubuzima bw'iwacu. Ibi bintu birababaje, birateye agahinda. Hari benshi bagwa mu nzu z'abarabu. Ibibazo ni vyinshi. Abarabu badufata ukuntu bashaka bitewe n'izo ofisi baduhaye, bazi yuko neza ko ata kintu na kimwe badufasha, ko niyo uvuye mu nzu yiwe munaniranywe, ahubwo ugeze kuri ofisi ariho ugiye gucikanira. Nico gituma badufata rero uko, abantu bagapfa ku bwinshi kubera yuko bazi ntaho dufise twirukira, ntaho dufise dutura ibibazo vyacu. Nk'ikintu twovuga rero, nibafata ingingo badusubize mu bihugu vy'iwacu. Turabashimiye kuri iyi ntererano, iki gisabo canyu murungikiye ababijejwe bose, harimo umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu, ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabiya. Iruhande y'iki cyumviro rero munkundire twongeye dukurikire n'ikindi cyumviro kandi c'uwundi murundikazi ari muri Arabiya Saudite, nawe nyene yagize ico yisabira nyuma y'ivyashikiye canke ibiriko birashikira abarundikazi bibabaje cane, birababaje cane. Ntaho vyigeze biboneka ko umuntu agiye kurondera ubuzima amagara amukitse
yiyumvire gusubira mu gihugu ciwiwe ngo vyanke. Baraciye umugani mu Kirundi ngo amagara aruta amajana. None mu vy'ukuri nimba ibintu biriko bigenda gutya, abantu bapfa ku musi, abantu bapfa ni benshi, ni benshi, ni benshi. Hari abapfira mu mazu y'aba bantu batazwi, bakahapfira ntibabimenye, kubera kwiyumvira ati n'ubundi nagera kuri iyo ofisi n'ubundi nza gukubitwa, nza gupfa, reka nemere ngwe ngaha. Nk'akarorero, jewe narashonje ku buryo numva ko ngomba mpfe n'inzara. Muntu w'Imana atabaza kuri ofisi, umukoresha wanje ampa umwe muri akora muri ofisi, turavugana, ahubwo niwe yabwiye umukoresha wanje ngo si ngombwa ngo ngonge ngo ntarakora akazi, ngo mbanze gukora akazi kose nkagaheza ngo hanyuma ngo nkajya mu nyuma, ngo naho nyene ngo bihari ngo nkajya, ngo bidahari ngo si ngombwa ngonge. Muntu w'Imana, ahubwo umukoresha wanje ico yakoze yabonye yuko bashigikiwe, ahubwo yafashe ukuntu gusumba kumwe yahora afata. None bantu b'Imana, nimba izo ofisi baraziduhaye kugira ngo zidufashe mu bibazo dufise, hari abafatwa ku nguvu n'ababosi, hari abakubitwa, hari abimwe imishahara, ariko abo bose nibagira ahantu na hamwe batura ibibazo bafise. Izo ofisi baduhaye bantu b'Imana, ariho twari tuzi ko tugiye kuronka ubufasha, ahubwo akaba tugiye guhohoshererwa. None aya mafaranga turiko turondera azotumarira iki? Aya mafaranga turiko turondera adusumbira imiryango, adusumbira abana twasize, ntabwo twafata amafaranga ngo tuyanganishe n'ubuzima bwacu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi niwe yatanze itegeko ko tugomba kuza kurondera ubuzima, baradushigikira. N'ubu rero turamwambaje kugira ngo ahaguruke ibi bintu avyige, ibi bintu abivugeko, ibintu ntabirarirari, babone ko ari ibintu bibabaje, bafata ingingo babona ibereye, bahindura izo ofisi bazikureho, bashireho izindi ofisi zishobora kumviriza abarundi, zishobora kutwumviriza mu bibazo dufise, bashobora kubona ko turi abantu dufise agaciro natwe. Nimba tudafise agaciro muri bihugu vy'iwabo, natwe dufise agaciro mu bihugu vy'iwacu. Atari uko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nafata ingingo avuga ati abantu banje mubarungike batahe, nimurungike abantu banje mubasubize mu gihugu c'iwabo, kubera nta mafaranga tworonda asumba ubuzima bw'iwacu. Ibi bintu birababaje, birateye agahinda. Hari benshi bagwa mu nzu z'abarabu. Ibibazo bini vyinshi, ni vyinshi. Abarabu badufata ukuntu bashaka bitewe n'izo ofisi baduhaye, bazi yuko neza ko ata kintu na kimwe badufasha, ko niyo uvuye mu nzu yiwe munaniranwe, ahubwo ugeze kuri ofisi ariho ugiye gucikanira. Nico gituma badufata rero uko, abantu bagapfa ku bwinshi kubera yuko bazi ntaho dufise twirukira, naho dufise dutura ibibazo vyacu. Ikintu twovuga rero, nibafata ingingo badusubize mu bihugu vy'iwacu. Turabashimiye kuri iyi ntererano, iki gisabo canyu murungikiye ababijejwe bose, harimo umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu, ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabiya. Iruhande y'iki cyumviro rero mu nkundire twongeye dukurikire n'ikindi cyumviro kandi c'uwundi murundikazi ari muri Arabiya Saudite, nawe nyene yagize ico yisabira nyuma y'ivyashikiye canke ibiriko birashikira abarundikazi bibabaje. Bite Daniel Mugisha, amahoro y'Imana abane nawe, umeze neza. Hama basnyadari naje ndumwe mu bari muri Saudiya. Mu by'ukuri ibintu biriko biratubako biraba kuri bagenzi bacu,
twese vyaduteye ubwoba. Jewe ndagukurikirana ijana kwijana, nukuri ndakurikirana ibiganiro vyawe. Ni ukuri vyaduteye ubwoba, tukaba dusaba kandi tukaba tugushimira ku kuntu ukomeza kutwitaho utikinze inyungu canke ico uzohembwa, ariko Imana mushobora vyose izoguhemba, kuko twebwe ntaco tworonka tuguhereza, kandi abantu mu vy'ukuri ntidushima, ariko gusa Imana yonyene izoguhereza ingero ukwiriye. Hama n'ukuri ibintu biriko biraba kuri bagenzi bacu biratubabaza, kandi twese turafise ubwoba, twaje kurondera ubuzima, tuzi ko tuje kurondera ubuzima kugira twiteze imbere, duteze imiryango yacu imbere ndetse n'igihugu cacu. Ni ukuri tukaba tugusaba, tunasaba n'ababijejwe nk'abashikiranganji babijejwe, nk'umushikiranganji abijejwe ndetse n'umukuru w'igihugu ko bodufasha bakareba ico bodukorera kugira ngo tureke gutotezwa no kwicwa no gufatwa nabi. Bamwe na bamwe ntiduhabwa imfungurwa, bamwe na bamwe turatukwa, tugatotezwa, tugakubitwa, ariko nta bubasha tuba dufise bwo kwitetera, kuko nabo twokwitura batubwira ngo nimwihangane. Ni ukuri tukaba dushimira Mugisha adutega amatwi ndetse akaba twumviriza kandi akaba agerageza no kuturemesha. Ni ukuri turamusavye nyakubahwa umukuru w'igihugu adufashe ndetse adutetere nk'abana biwe, kuko twebwe tugize ikibazo we nk'umuvyeyi wacu, nyakubahwa umukuru w'igihugu ntago vyomushimisha, arebe ico bovugana na nyakubahwa wino bakagira ico bodufashamo. N'ukuri abantu bino baratufata nabi, kandi nta bandi bantu bafatwa nabi cane sivyo abarundi. Hariho abandi bakozi duhurira ino, tugahurira ino n'abandi bakozi batandukanye, ariko mu vy'ukuri twebwe turafatwa nabi cane cane cane, na cane cane iyo turi mu maofisi turafatwa nabi cane. Ntidufatwa nabi ku buzi gusa, dufatwa nabi hose. Tukaba tubasaba n'ukuri mudufashe, mu vy'ukuri muzoba mukoze murebe ico mwodufasha. Bagenzi bacu bariko barapfa, ndetse natwe dufise ubwoba ko tuba turi inyuma, ntituzi umunsi n'isaha, turagwara tukabura ibituvuza, tukagerageza ku bwacu nk'uko twakuze kuri ba mama wacu batubwira ati ukoze iki n'iki wokwifasha ukaba woronka akamitende. Ariko n'ukuri tukaba tubasavye mudufashe, ndetse mubijemo, ndetse n'abazoza inyuma zacu bazoshikire mu mahoro. Mu vy'ukuri muzoba mukoze. Hama Mugisha turagushimiye cane kuba udutega amatwi ukanatwumviriza ivyiyumviro vyacu. Ni ukuri Imana ibashe kukuzigama ndetse ikuduhezagirire, iguhereze amahoro menshi. Murakoze. Turabashimiye kuri iyi ntererano, iki gisabo canyu murungikiye ababijejwe bose, harimo umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu, ubuserukizi bw'Uburundi muri Arabiya. Iruhande y'iki cyumviro rero mu nkundire twongeye dukurikire n'ikindi cyumviro kandi c'uwundi murundikazi ari muri Arabiya Saudite, nawe nyene yagize ico yisabira nyuma y'ivyashikiye canke ibiriko birashikira abarundikazi bibabaje. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Intumbero nyamukuru narifise, twebwe turi muri bino bihugu vy'Abarabu, turiko turahura n'ibibazo. Rero imbere ko duhura n'ibibazo, mu gihe duhura n'ibibazo tugatabaza ku ma ofisi tuba twaje tuvako, ntihagire ikintu bashobora kudufasha, ndetse ukabandikira bagasoma no kugusubiza ntibagusubize. Iki kintu nk'umukuru w'igihugu yokivuga kwiki? Kuko ibi bintu turiko turabisaba umukuru w'igihugu aba ariwe abidufashamo, kuko ubu ivyo kwitura ku ma ofisi tuba twaje tuvuyeko ntaco badufasha. Rero ubu twiyumviye ko tosaba umukuru wacu w'igihugu c'Uburundi Ndayishimiye Evariste
akagira nk'ikintu ashoboye kudukorera kuri twebwe turi muri bino bihugu, ndetse n'abandi bariko biyumvira kuza ntibaze bashikire mu buzima turimo. Nukuri birababaje kubona kugira ngo winjire mu kigo c'Uburundi utanga amafaranga arenze. Hari abatanga 1,000,000, hari abatanga 500,000, hari abatanga 800, ariko washika mu gihugu c'Abarabu wahura n'ikibazo ugatabaza kuri ya ofisi uba watanze k'amahera angana kwa kundi, kumbure niyo uba wanaguranye, wagira ubikozeko ntibanagutabarize, ubuzima bwawe bugahungabana. Iki kintu nk'umukuru w'igihugu wacu yokivuga kwiki? Ikindi naco, izipfu turiko turahura nazo ku Barundi turi no muri Saudiya, niko tutaronka gitabarwa, niko tutaronka abadutabariza. Kumbure uragwara bakakugaranira mu cumba, wewe aba wikojejeko bagutabarire ntibagutabarize, ubuzima bwawe bukahaherera. Nukuri iki kintu umukuru wacu yogize ico akivugako. Uyu Aline apfuye, n'urya mukobwa yapfuye ryari, babiri bose bapfe bikurikiranije kweri, batabaje bakanga kubatabarira. Ibi bintu vyatubabaje cane. Abarundi bacu barahereye muri bino bihugu vy'Abarabu, abarundi bacu barahereye muri bino bihugu vy'Abarabu. Nukuri dufukamira umukuru wacu w'igihugu c'Uburundi agira ico akoze, kandi Imana yozobimuhera umugisha, Imana yozobimuhembera. Turamufukamiye agira ico adukoreye, turabe yuko natwe dusigaye ino ndetse n'abariko baraza yuko tuzosubira mu gihugu cacu c'Uburundi amahoro. Twebwe ino muri kino gihugu turimo, abarundi ni twebwe duhura n'ibibazo, bivanye nuko ntituronka abadutabariza, ntituronka abo twikozako, tugaca duhura n'ibibazo. Ibindi bihugu vyose nta bibazo vyigira bihura navyo, kuko bafise ababakurikirana. Ethiopia nta kibazo ihura naco, Tanzania nta kibazo ihura naco, Uganda nta kibazo ihura naco. Uburundi bwonyene ni twebwe duhura n'ibibazo muri bino bihugu. Ikibaye cyose n'Umurundi turatukwa yuko tutagira abadutabariza, tugatukwa yuko turiyarara tutagira abadutabariza. Nukuri umukuru wacu w'igihugu turamufukamiye agira ico akoze, yobagize neza, Imana yozobimuhembera kabisa. Birababaje kubona uza kurondera ubuzima, wasize abana, wasize umuryango, bakaza bumva ngo wapfuye.
ico kintu kirababaje. Ego ipfu zirahari twese tuzopfa, ipfu zirahari twese tuzopfa, ariko ugapfa basi bagutabariye, ugapfa bagutabariye. Ivyo bintu kabisa, ibi bintu umukuru wacu w'igihugu c'Uburundi akwiye kubiraba akagira ico abivuzeko. Twe nta wundi muntu twiyumviye kubibarira, twiyumviye kwibarira umuvyeyi wacu, twiyumviye kwibarira umuvyeyi wacu, niwe twiyumviye kubibarira agira ico akoze nk'umuvyeyi. Nuko rero iyo ntumbero nari mfise, kandi mukomeze guhezagirwa, kandi murakoze. Imana ishishikare no kubarinda mu vyo murimo vyose. Bye bye. Turabashimiye kuri iyi ntererano, iki gisabo canyu murungikiye ababijejwe bose, harimo umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu, ubuserukizi bw'Uburundi muri Arabiya. Iruhande y'iki cyumviro rero mu nkundire twongeye dukurikire n'ikindi cyumviro kandi c'uwundi murundikazi ari muri Arabiya Saudite nawe nyene yagize ico yisabira nyuma y'ivyashikiye canke ibiriko birashikira abarundikazi bibabaje. Sinzi ko notanga mwiriwe canke mwaramutse. Mugisha ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe. So ku mazina nitwa Kamariza Lydia, nkaba mbanje kubashimira cane uburyo mugenda mwitanga mu kudukurikirana, mu kudufasha mu buryo butandukanye. Nukuri mugira aho muba mwubahwe mu vy'ukuri. Bene umva umenga novuga Imana niyo yo kubahemba ku vyiza mukora kabisa, niyo yo kubahemba. Hama mu vy'ukuri Mugisha, nka mwebwe muba mudukuriye, muba mudushikira imbere mukadusabira ko bodukurikirana 100%. Twebwe abakozi turi muri Saudiya turatesetse, turahangayitse, turakubitwa, hari abakora ntibahembwe. Mu vy'ukuri jewe sinumva ko umuntu avuye mu gihugu c'iwabo akaza kurondera ubuzima, sinumva yuko ivyo bintu aba ari vyo aba yaje kurondera. Ikintu kibabaje nuko ukuntu ama ofisi aturungika atigera adukurikirana ngo bamenye ibibazo turiko turahura navyo ngaha muri Saudiya, bamenye umukozi ko afashwe neza canke afashwe nabi. Ivyo bintu bibabaje cane. Bo baheruka baturungika, ntibaheza ngo badukurikirane bamenye ngo umukozi ngo aracahari canke ngo ntawuhari, bamenye ngo umukozi ngo bimeze uku. Na cane cane abakuru b'ama ofisi mukabahimiriza, mukababwira yuko bakwiye kuza baradufata ino muri Saudiya neza, bakadutahura yuko turi abantu, bakamenya yuko dufise umubiri dushobora kuruha. Zino bobo bibaza ko dukoze mu mamashini. Umuntu arashobora gukora 24/24, yavuga ngo ndarushe, nibaza n'ibibazo byose by'ubugwayi byo kugenda umuntu aragwara, rimwe na rimwe tubikura muri ubu buzi. Ko tuza dukomeye deja, ejo ukumva umuntu ngo yagoye amafyigo, ejo ukumva umuntu ngo yahuye n'izindi ngorane z'ubugwayi, bababwira ngo baragwaye ntibavyemere. Mu vy'ukuri barakwiye kuza baratahura ko turi abantu tudakoze mu mamashini. Rero mu vy'ukuri numva umenga mwebwe mushika imbere murakwiye kuduserukira, mukatuvugira mu nzego, mukatuvugira
bakamenya yuko bakwiye kudukurikirana ijana kwijana, apana ko baduterera ino bakaca bakawuka bakihorera, ukamenga nk'akarorero jewe nk'ubu ubunya jewe narigeze guhura n'ikibazo mw'iyi misi iheze, ndanatabaza ndashira mu magurupe, abagenzi barantabariza barambaza uko bimeze, n'ubwo warose mesaje birakugora kugira uyisome, wagiye kuyisoma itevye, harageze igihe jewe mpura n'ibibazo mu kazi, ndavuga nti jewe n'ukuri kubera mbona bimeze uku, kuko nopfa canke kuko nohura n'izindi ngorane nimuntware kuri ofisi. Bambariye ati nta kuri ofisi tukujana, nta no mu Burundi tukujana, ahubwo turagufunga. Baca baja guhamagara igipolisi, ndaguma ngaho ndatekereza, haragera igihe bashaka kunyaka telefone, ariko telefone ndayibima, ca ndayizimya ndayibika, ndabwira ati telefone nayiguze mu mushahara w'iwanje, nta mpamvu yo kugira muyinyake. Aho ndi nta wifi baba bampa, ngire ndabaha nk'amahera bampemvye ati nimunzane wifi y'ijana, kuko mba nzi ko ndayikoresha ukwezi, bakaca banzanira iya 50, nkaca mbona ndayikoresheje imisi 6, nkaca mbona iraheze, nkavuga ati ariko mana, Saudi yahuzuye ubugome gusa. Mu by'ukuri barakwiye kudutahura ko turi abantu, bakamenya yuko dufise abadukurikirana. Mana, numva umenga ndavye impfu ziriko ziraba n'ukuri abarundikazi baheze, kuri baraye batugarukire batuvugire mu nimba ari mu bushikiranganji, nimba mu basaba nyakubahwa umukuru w'igihugu, canke nimba babisaba leta, bakamenya yuko barungitse abakozi babakurikirana ijana kwijana. None bamaze gutwara umukozi kuri ofisi aho yokiriye akaba ariho apfira, mu by'ukuri murumva yuko ibi bintu ari vyo? Nimurabe n'ukuri mudufashe, mutuvugire, ahandi hoho turagowe. Hama mu by'ukuri mumbabarire, ndabarungikiye audio amasaha arenze, ariko naho nari ndose akanya ko kubona kungene naja kuri telefone. Hama n'ukuri Imana ibahezagire, ikomeze kubongereza imbaraga mu kazi kanyu ka misi yose. Murakoze. Turabashimiye kuri iyi ntererano, iki gisabo canyu murungikiye ababijejwe bose, harimo umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu, ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabiya. Iruhande y'iki cyumviro rero mu nkundire twongeye dukurikire n'ikindi cyumviro kandi cyundi murundi kazi ari muri Arabia Saudite, nawe nyene yagize ico yisabira nyuma y'ivyashikiye canke ibiriko birashikira abarundi kazi bibabaje. Mwiriwe Mugisha, Imana yaraguhezagiye, izina ry'umugisha wararivukanye, uri umugisha kandi uri umugisha ku barundi bari muri Saudi. Nukuri Mugisha, Imana ikongera umugisha, warawuvukanye, Imana ikongera umugisha kabisa, ndabisubiyemo kandi ndabivanye ku mutima, ukuntu wamutwitwararika uri kure yacu, mugabo ari hafi yacu badashobora kutwitwararika. Imana ikongera umugisha kabisa, warahezagiwe. Hama Mugisha nukuri, uko nukuri ndiko ndakubarira, uko abarundi uwumva turiko turapfa nabi, dufatwa nabi ino muri Arabia Saudi, naje ndimwe mu bari muri Saudi, niho ndi. Nukuri turatabaza, nta muntu adutabara. Hariho umukobwa w'umugenzi yaragiye kuri ofisi, bamutwaye bamwagiriza ngo aranuka, barabaza none hari ikosa yakoze, ngo ntayo, nimushake, ngo ntawe dukeneye. Urumva kuri ofisi yacu rero ubutabazi bwa mbere batangura kuduha bihuse nuko twaka amatelefone kugira ngo ntihagire ikibana kimwe twovuga. Ikintu ca mbere bamutabaye kumwaka telefone, kumubuza ikintu na kimwe yoshobora kuvugana n'umuntu uwo ari we wese. Gufungura n'ikiko kimwe c'umuceri, utagira inkozo, utagira imboga, aho akanwa amazi ayarose akaryama, kugira ngo ave ngaho kuri iyo ofisi
ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane, yapfuye urupfu yanutse byanse byananiranye. Ni ukuri aya ma ofisi yacu vrema ugize ngo babarira ati ndafise ikibazo iki niki, bakubwira ngo ihangane ngo nuko nyene, ngo pfa kwemera uko nyene, ngo niwemeranye. Ni ukuri nta kintu bariko baratumarira, ahubwo baguma sinzi ko ari misiyo vrema baba baratuririye. Mu Burundi mu kuturungika bavuga ngo ino tugeze ino ngo nibo baturondereye vyose, ariko ofisi y'Uburundi uyijako ufise pasiporo yiwawe, ufise plus de 2 millions, udafise 2 millions ntiwinjira muri ofisi. Muri iyo ofisi kwanza ukarya urupfu n'umunuko, ugahangayika kugira ngo uzobone uratowe uraje, uba wahangayitse inzara iki, urumva. Nukuri Mugisha turarondera ubuzima ariko nibwo tuko turazira, turahangayitse kabisa. Nukuri dutabarize by'ukuri, abantu bariko barapfa, bariko barazira ubusa, bariko bararengana bazira ko baje kurondera ubuzima. Ugize ngo uvuge, umubosi akubwira ati narakuguze, nje nakumenye byose, nje nakurihiye. Nukuri turirihira vrema, tureka kwirihira igetike y'indege yonyene, ariko ibindi byose kuvugwa, kwipimisha, ibintu byose, carte jaune nitwe twigurira, impuzu, ikintu cyose nitwe twimenya. Udafise rero amahera ntutonda kuri ofisi ngo ugomba bakurungike, ariko twagera ino bakaca baducumita ngo baratuguze ikintu cyose nibo bakiturondereye, bakatwaka vyangombwa byose ngo nibo bavyirondereye. Nukuri turafashwe nabi, turahangayitse. Nimba ari ukuvrema nibatume bahagarika kabisa, nibatume bahagarika kuzana abarundi baguma bashora nk'impene nazo nyene zitagira umwungere, impene naho nyene zanutse. Nibarekere kudushora batudandaza batari budufashe, ariko aba bantu bapfuye bapfa bazira ubusa, bapfa batabaje. Nukuri turasavye mutubarize abo bantu bavuye i Burundi ari bazima, bafise ibikaratasi vyemeza ko bapimwe ari bazima, kubera iki bohava basubiza i Burundi kiziga ku muntu batoye ari muzima? Nubwo yogwara babona ko aremvye baca bamurungika mu Burundi akaza kugwa iwabo, ariko bagaca bagomba kutwica urupfu n'umunuko, bakatwica duhagaze tubona. Uwo batahaye isumu ngo apfe baramwicisha inkoni. Nimba bariko baratugurisha mu vyabo nuko ntavyo tuzi, ariko turasavye vrema leta y'u Burundi dufashe, ituvugire. Turiko turubaka Burundi n'ivyo duteza imbere ikigega ca leta, kuko nta mukobwa yurira indege atarihiwe amafaranga, ari nayo baducumita baducunaguriza ngo baratuguze. Vrema nukuri mwiza w'Imana waraheze gatenjwe n'Imana kuvugira Umurundi, ndakwinginze ushike aya majwi yashikana imbere na perezida yumve ko turiko turahohoterwa, turiko turazira ubusa, dufashwe nabi. Nta Murundi kazafashwe neza no mu gihugu c'Abarabu. Kutugaburira n'ingorane, kuduheza ibyo dukeneye n'ingorane, n'imishahara yacu bariduha benshi barayibima, hari nabo twazananye batararonka n'irupi kandi dukwije amezi 3. Nukuri turahangayitse, niba tubarize bashireho ibihano. Umurundi agiye agataha ari kiziga, zijya mpfuvyi asize ku ngoyi zigaburirwe n'uwo muntu aba yamutaruye ari kiziga. Uwo mwarabu azorungika umuntu yatoye ari muzima akamurungika ari kiziga, niba muha igihano cyo kugaburira uwo muryango asize ku ngoyi. Nibumva ko bimeze uko bazoca bumva ko dufise agaciro, bazoca batwubaha, badufate neza nk'abantu twarungiswe n'igihugu c'ubwenge kandi ciyemera. Nukuri bariko baterurwa igihugu c'u Burundi, bariko badutera urubwa, bongera badutereza urubwa ababosi bacu baturungika. Nukuri nyakubahwa Daniel Mugisha wahezagiwe n'Imana, dufashe vrema utuvugire abo bantu bahabwa ibihano. Nukuri Aline yababaje abantu kubona yopfa yatabaje,
agatabaza akabura gitabara, dufise ngo ama ofisi atumariye iki? Niba tumva kuri ayo ma ofisi umuntu amenye ko aje gutara agahanga kiwe atagira gitabara, nukuri batubarize ico tuma apfa ntahambwe badatanze amahera yo gufasha uwo muryango, babaha ibihano bareke kubona kumenga turubuya butagira agaciro tagira akamaro. Nukuri mu bamukoze murakoze kwa amajambo mvuze mwihangane ni menshi, nukuri dufise intono n'umubabaro, mwarahezagiwe. Imana ndiho ibandanye kubahezagira mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye kuri iyi ntererano, iki gisabo canyu murungikiye ababijejwe bose, harimo umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu, ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabiya. Iruhande y'iki cyumviro rero mu nkundire twongeye dukurikire n'ikindi cyumviro kandi c'uwundi murundi kazi ari muri Arabiya Saudite nawe nyene yagize ico yisabira nyuma y'ivyashikiye canke ibiriko birashikira abarundi kazi bibabaje. Turabaramukije cane musaza wacu, nukuri biriko biraba kuba mama n'abakobwa baje kurondera ubuzima muri ibi bihugu vyo muri Saudiya, nukuri birateye agahinda cane, birateye agahinda n'umubabaro. Kuba twaje batubwira ko hariho amategeko atugenga, agenga umubosi, agenga ama ofisi yo kugira ngo tuze tubeho atavyo gufatwa nabi. Baratubwira ko ata kibazo na kimwe ubu tugiye kugira, ariko uno munsi umuntu yicwa bunyamaswa, nta kivugwa nta gikorwa, nta kudakora n'ukuri Imana ibiguhera umugisha. Ego nta kudakora, uba ufise ikibazo akakwitura wese uragerageza uburyo bwose ushoboye ukatuvugira, ariko ibi bintu birarenze, birateye agahinda, birateye n'umubabaro. Kuba aba bene ama ofisi cane cane, ni ukuvuga bamaze gutora amafaranga yabo, ni ukuvuga agaciro k'umuntu ntako baba bakibona, ntibaba babona ko umuntu agisa agaciro. Ni ukuri ibi bintu biriko biraba ni ibintu biteye agahinda n'umubabaro. Ni ukuri ibintu ico tugusaba nk'uko watubereye umuvyeyi, ukatubera umuvyeyi utatuzi, ukumva yuko bashiki bawe bagize ikibazo nawe wumva ubabaye, turagusavye nukuri udufashe nk'uko wama udufasha, batuvugire. Nukuri ofisi umuntu azovamwo akarungikwa akazi muri iki gihugu, kaza mu bihugu vyo muri Saudiya, ariko ntibamukurikirane. Nukuri turasaba umuvyeyi wacu, umukuru w'igihugu adufashe, baze bafate ingingo ruhasha y'iyo ofisi izoba yagize ico ataco ivuze kuri uyo muntu yahuye n'ibibazo. Hariho utubazo n'ibibazo nko kumva ukubitwa ugwaye, aho kuvuzwa, aho gusubizwa mu gihugu iwanyu, bakakubandira bagusubiza ku kazi. Harya amakuru yose baba bayazi, amakuru yose baba bayafise, n'ikirikora urumva ko bari basanzwe babizi. Bobo aho gutetera ubuzima bw'umuntu, bobo bavuga ko ahubwo bazana za miliyoni zo kugira ngo uwo muntu ave mu gihugu aze. Ko papa we yari yemeye ati ayo mafaranga je ndemeye kuyariha mugabo umwana aze. Urumva ivyo bintu? Nukuri turabasavye mudufashe, nukuri ivyo turiko turabasaba bishike kure,
n'umuvyeyi wacu perezida adufashe ama ofisi atazokwitaho ico biyemeje, amategeko basezeranye, nukuri badakurikiza amasezerano yo gukurikirana umukozi baba barungitse, nukuri afatirwe ibihano binakunda yugarwe, kuko bahaye akarorero ofisi ya mbere n'abandi botinya bakavuga ati ivyabaye kuri iriya ofisi natwe ntibitubeko. Nukuri birababaje, birateye agahinda, birateye umubabaro, n'ibintu bibabaje cane. Iyo abaho hatari yaratabaje nawe ubimenye nk'ubudufasha, ukabivuga ukabigeza kure, ariko ntihagire igikorwa, urumva ko biteye agahinda n'umubabaro. Vyari vyoroshe kumvikana yaba uyo mukozi atigeze amenywa n'ikintu na kimwe, ngo ijwi ryiwe risohoke avuge ati ndagwaye, avuge ngo merewe uku, aho ububuze aho bahera kurondeza, kuko ntibomenya ko umuntu afise ikibazo atakivuze, ariko yarakivuze arabura n'umwe gushika yaho arapfa. Ivyo bintu birateye agahinda cane n'umubabaro. Nukuri ibintu nukuri nibahaguruke nk'abavyeyi bacu, nka perezida wacu, nukuri adufashe. Nukuri turamusavye perezida wacu, umuvyeyi wacu adufashe, kuko niwe mbona afise kugira ico afashe ingingo aya ma ofisi aturungika. Yego, murakoze. Turabashimiye kuri iyi ntererano, iki gisabo canyu murungikiye ababijejwe bose, harimo umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu, ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabiya. Iruhande y'iki cyumviro rero mu nkundire twongeye dukurikire n'ikindi cyumviro kandi c'uwundi murundikazi ari muri Arabiya Saudite, nawe nyene yagize ico yisabira nyuma y'ivyashikiye canke ibiriko birashikira abarundikazi bibabaje. Ikindi naco, ubu umukozi ino araza yaje ari ideni ry'abandi, umuntu agakora ukaza wumva itike byose ntuzi ngene iyo tike yarondewe, ukabura, ukaza ubona ngo uratashe, ukabaza wa telefona ba ofisi yino, none je ko banjanye hehe, ngo uratashe, none ntashe gute, nakoze ikosa nyabaki, ntibakubwire. Ukabaza none nakoze ikosa nyabaki kugira ntahe, ntibakubwire. Nivyo bintu barakwiye kubidufashamo, nukuri barakwiye kudufasha, bakaturonderera agateka k'umukozi, bakabidufashamo mu cubahiro c'abo Imana yabahaye. N'ayahandi tuko turaba inzirakarengane, ino hariho abigurira ibaza umushahara w'800, ukawukuramo amavuta, ukawuguramo ikamambiri, byose ukigurira, mugabo ukavyihanganira. Ino hariho abariko bararara ubusa, bakirirwa ubusa, bakicisha inzara. Twaraye dutungwe n'urupfu rwa mwene data yarayapfuye, bagaca baza kumwerekana ngo yiyahuye gute, yoba yarozwe, aho yoza kwiyahura muri ibi bihugu by'aba bantu, yarishwe aramanikwa. Ico kintu abavyeyi babijejwe nibadufashe, babonye vyase basohora itegeko dutahe tuje muhira. Ubuzima bwo kurya duhangayitse twarabumenyeye, mbona nino duhembwa ari uko duhangayitse, hagera aho badufungura bakadufungurira ingazi zitanameze neza, tukaza gupfa tutagira gitabara. Ibaza umuntu agapfa rimwe na rimwe surprise, umuntu ngarapfuye, agwaye rimwe kabiri, umuntu ngarapfuye. Byadutunguye, biratugeza ahantu harageze yaho twiyumvira ko twopfuma dutaha
muhira twese nibadutabarize aba bantu bakabumva yuko batashoboye kuduha agaciro ko gutunga umukozi nibadusubize mu Burundi turafise igihugu twaje tuvuyemo c'amavuka murakoze twe twariko turumva audio nyakubahwa Mugisha Karine yakwandikiye none bugera abona ko turi bijuju twaba tumuyobewe Karine ntazi ko ari umurundi kazi natwe turi abarundi kazi twaba tumuyobewe Karine ninde yobayobewe Karine none ko reka avuze cyane ku buryo nawe udashobora kumva ijambo adashobora kumanza kwanza umuntu afise ikosa aduza amajambo kubera ko atoce bugufi nawe nga uvuge nawe avuge ariko urabona aragusumbije induru aravuze amajambo menshi ku buryo ubura n'icyo uvuga twariko turumviriza muri groupe iraha amajambo Karine yariko arakubwira ninde muntu atazi Karine ubu noje muri office Karine akankubita nkabivuga ko ari Karine yankubise nkamuyobeko kari Karine yankubise nitonde kuko nukuri uku aba bariko barapfa nta muntu yaguze urupfa hari twese tuzopfa nyamara ashoboye kutuvugira nareke nibiba areke kuza aravuga hore nyamba dukubita akomeze gukubita nta ngorane mugabo imbere ya byose Imana irahari kandi Imana iratatura ibyasi gutatuka Imana iraca urubanza itarenganije sibyo hari n'igihe Rina yapfuye hariho n'abandi bari bimirije gupfa bace bakira Rina ujya Rina hari n'igihe yokurikiranwa atari nka twe twopfa nk'imbere hari igihe yokurikiranwa nare kuvuge atuze kuko ngo acereka nawe kuvuga ninde yobewe Karine none bara akorera ikosa umuntu akabona biraheze aragiye akabona ko adashobora gutora telefone avuga ati ni naka yankubise azara bakubita azi ko biherera hajya nyene ntibiherera hajya nyene ndakumva yes iki ingorane y'iki babizi wewe nko gufata umuntu yapfuye wagenda kumugerera ngo yapfuye abafire muri office ngo bamukubise uraje office yagiye mwihariyo none uje kunyisha nanje unyiho umuntu yasiguye office yagiye mbona uraje office unajua office ni ngapi zingine Saudia unajua office ni ngapi none uje kuntuka uje kunshwanira uje kugira iki yeah of course waravuze kenshi Daniel waravuze kenshi natekereje ko yuko mbona ngo ntibindaba mugabo ko mama warengeze please excuse me kama ni followers ama ni views zipate ila sio kutumia jina langu please malesh excuse me Mr Daniel kubana umukobwa yari sigo yarafu yarage muri office yawe utko byagenze ushaka ko kari muraba gute urazi office ndaje muri Saudia nanufise ubwoba bw'iki Karine ndakubeshera kandi Karine ngaje muri office mukarine ngo mpiga ngo Karine amefanya unajua Karine ameenda wapi wewe urigura ukaja kutangaza Karine what's wrong with Karine do you know me do we know each other uri who are you Karine mbega kubaza ho niba wumva kushaka kubafasha abakobwa bafashe neza mugani ndashobora kuza ko izina ryanjye please twubahane mbe ambasade yonyene kuva wavude biki bo baza ngo nibazi Karine nibe cyangwa nibazi abarundi ko bari muri Saudia mbe Karine agizwe ko abarundi hari igihugu wumvise ngo se nungise Karine muri office uko gutiye ambasade ko cyiravuga ko kumajambo yose maze kuvuga hota na ana bena se barabivuga uko kutiyubaha kwawe uko kutiyubaha kwawe nizirunka abarundi zibarunka zigiye zibatwaye barafise wasanga ambasade ntabwo ari Karine please ubahane uko kutiyubaha kwawe konyene niko gutuma uranyumva ikindi cya kabiri naco please ukwenda kubafasha bafashe kuri kote yiwa bizina ganje please uhagarike uranyumva kandi ukeneye kuzikurikirana aho bakurikirane ukeneye gukora na ambasade mukorane ukeneye kwenda guverinoma uko mubikora kose mukorane mugabo please munkuremo none kuvuga kumenya byinshi ni witure ambasade ko ufite n'ingwa n'ama office ari muri Saudia
baguhengera ngo urutonde nimba ari ushaka baguha urutonde rwo mu ofisi yose ari muri Saudiya wumva abantu bari muri Saudiya ngira ngo bakurikireho wumva ubishaka uranyumva neza uranyumva ndakumva kandi wumva ko ushobora kubafasha ugera muri ambasade sindakumva kubera ko uri ambasade uri iki gukora social media ufite droit yo gukora social media it's okay mugabo rero ukoresha ubwenge kama ugenda shule please jirudia ku masomo na wende usome vizuri unanielewa tuvuze muri Saudiya kandi irafasha abarundi babo abarundi kandi barabakurikirana tuvuze ko wigura ko ofisi ari muri Saudiya ni menshi Karine ukisikia ofisi ni kwa Karine umviriza wasutwa we Karine nani umviriza wasutwa udashaka kumvuga sura nguruwe nakwambia uti yani excuse me wiyubahe banza wiyubahe wewe kwanza urumva banza wiyubahe uraje ko gabanya umunwa uranyumva wiyubahe kamugabanya umunwa banza wiyubahe wewe uranyumva neza banza wiyubahe wewe wiyubahe kamugabanya umunwa umenye n'ibyo uvuga ushaka amaviews baravuga pana kuvuga ko sina ry'umuntu waje nta maviews ishaka wewe tuvuze ko wakubisa abantu wigora bakubita tugize nabi ubakubitira iki kuki ugenda wiryamiye mubyeyi nukuri wihangane wikomeze ntuceceke intege ngo nikubera ayo majambo uwo mukobwa ariko aravuga Imana iriho narindire Imana iramubona none havuga ngo uwo yapfuye ngo yavuye kwiyo ngo niyo ofisi ngo niyiringa habonye abo byagiye rimwe nawe barahari bagiye umunsi umwe barahari bemeze ko yavuye kwijya ofisi ya ba Karine ariyo yashikiyeko ariyo yanagiyeko Mareko ubwo uzafise burya Imana iramubona n'ukuri twe tuzotaha kandi iherezo nawe nazosura mu Burundi n'ukuri ukomeje wihangane ugira ukwihangane uko ni ukuguca intege kugira ntubandanye ukora ineza ntubandanye ukora ineza uko ni ukuguca intege nta na kimwe mureke hadi Imana iriko iragosora hadi umunsi ataza azobibona nawe uko abantu bariko barapfa niko azotaha giturumbuka kumwe kwa ca gihe yari yasubiye mu Burundi atanavyiteguriye erega kujya gutabagurika ngibi ndabigoye kujya gutabagurika ni ukugira wowe ukuri kwiwawe uriko uravuga ntakumve mugubu werewere bwiwe ariko aravuga wowe uguma ubwumva mugabo wewe ntavyumve wewe ibyo uriko uravuga ntavyumve rero naje ukazobona umuntu atavuga atuje uriko uravuga nk'amajambo 10 uvuze rimwe uwo muntu uzogende buke uzomenya ko ari umuntu wa mbere w'amanyanga muvyeyi uramuduha ifoto Karine uramuduha ifoto turamugwaye kandi ndabigutuye ugeze kubita kera hariho umwana azoshikira agakubita abasezereye atagisubira gukubita umuntu abamama n'ababibi ngo uje gukora iki ngo none nkawe ngo usumbana mawe ngo namawe ngo nzomurungika ngo nawe aze guca amahanga abakecuru nkabo ngo baraza Saudi yarabibwiye uwo mumama ahejeje kumukubita ca ndumva n'umubabaro mu mutima niyitonde sintisakara rega Karine imbere yarayimenye Karine nta mutima gifise Karine n'ukuri umuntu yamuvumye yaramugemye Karine nta n'indero na ntonya afise Karine yaragiye mw'iwese umutima n'imbere aba mu bihurutura twebwe Karine ino yaratudandaje kuko ntiwansigurira ingene abo bantu bodufata nabi nk'uko kandi bazi ko hariho umurundi atuvugira kweri Karine ntagire ubwoba reka barinde batubwira uko bagomba nabonye nubwo baravuga ati aba bantu batakundana ari abarundi gusa twe twobakunda mu buryo buki nabonye nubwo badakundana none arega yaratudandaje kweri ya Karine gakwiye basoho gakorerako ka Karine gakwiye wo gakorerako basi kagatuma karara karajojota bukarinda buca bukirirwa basha kagapfira mu mihango idahera basi nukuri n'Imana ntishavura kuko yaba Imana ishavura kweri Karine nukuri yo mudukuyeko Imana ikaraba amarira y'aba bantu bose bariko bararira ku bwa Karine nukuri ko Imana igatumye imudukurako
ni ukuri imana ndazi irabona amarira yacu kandi irabona n'amarira y'aba bantu isi yose irira ikoma induru kuri Karine akwiye kurubona by'ukuri ni ukuri imana yamwishuye ikagira icyo ikoze kugeza kwa Karine. murakoze ndabashimiye ndabakengurukiye kino cari igice ca mbere turaza kongera kuba ikindi gice kandi ni vyiza ko abarundikazi bose bavuga batarya umunwa bakagira icyo bashikirije ku biriko birashikira abarundikazi muri Arabia Saudite bakagira icyo bisabiye abategetsi b'u Burundi harimo umukuru w'igihugu kumbure bazogira igihe batabaga. Murakoze.